Arsene Bucuti. Jewe nitwa Arsene Bucuti, aba domenyesha makuru y'inkino kandi natunganyirije kino navuga kiganiro ndi kumwe n'ishamwe Pan Business Company. Ishamwe Pan Business Company ni yakora ibintu bitandukanye, amaproduct atandukanye rero twashimye kubashikiriza hano. Murabona yuko hariho ji yitwa Flow Juice ikozwe mu misigati na gingembre iri muri mililitiro 300. Hakaba hariho n'ipiripiri yashizwe ku mugaragaro hambavu ya Flow Juice. Flow Juice ni ji irakundwa cyane gose kandi ifashe mu mugongo iganwa ariko ratunganywa na Federation ya Basketball mu Burundi. Sorangira 26 rikora zamana 3 kandi aba bakinyi haba bakunze mu binkino barayihereza kandi barashimiye produit yuko iryoshe cyane. Rero no munsi barabereka n'ipiripiri yitwa Ryosha, zo zirabaryohereza ifungurwa zanyu. Nibaza yuko kanya bo muri Pan Business Company bagomba dushikirize bizino produits zibiri, Flow Juice hamwe na Ryosha, baza kubasigurira kungene izo produits zimeze, aho muzikura n'ibindi. Turi kumwe kandi na Media Ambassador, ni ikintu gishasha mu Burundi. Twara twumva ba brand ambassador bama societe ushobora baririmbyi canke iki. Rero twicaranye ngaha numenyesha makuru mwese muzi yitwa Suleiman niyo nkuru papa utamu kwa mutazira sanzwe avuga makuru y'inkino n'imipira cyane cyane. Rero nk'umuntu akurikiranwa cyane kandi akundwa, shiramwe Pan Business Company ryaramwimbiye ko bokorana kiringa atari gito. Haraza gushigwa ku mukono ku masezerano yo gukorana hagati y'igishira hamwe na Suleiman papa utamu. Hagishira hamwe twashe kuganira usanga no mumenyesha makuru yotembera gato akaja muri Tanzania karabonge nabandi bakora kuko akanyoni katagurutse nikamenye iyo bwiza. Mugabo akagenda afise n'imitobe yemerewe kunywa muri kino gihe, ntiyemerewe kwisfotoza ariko anywa indi jus cyangwa ikindi kinyobwa cyangwa ariko arafungura tone ndi piripiri atari Ryosha. Ivyo nivyo nibaza yuko no musara wacu abaye branded baza kubasigurira. Reka renda bapresente dusabe Jonathan wo mu gisata ca marketing, uyu mu gabo cenga ari kumwe na Igete Ishemezwe jeje gisata cyo kumenyekanisha amakuru muri Pan Business Company. Amananje Bucuti Solution and Advertising ishira muri hanisha. Merci. Jambo ni ya service ya marketing na communication bashaka gutanguza icese navuga ino conference de presse. Mwakoze cyane bamenyesha amakuru mudufashe kumenyekanisha zino produit. Merci. Twabateye akamu hama namwe mukaza ataguhengeshanya. Turabona yuko namwe mudufashe mu mugongo nk'abamenyesha makuru, nico gituma natwe tudashobora gusiga inyuma umugwa w'abamenyesha makuru. Ari naco gituma aba bene data canke aba collègue bari ngaha. Ego hama twebwe Pan Business Company benshi bakunda kuyitiranya na Programme Alimentaire Mondiale, ariho n'ababimbiye kare bajinjira, ariko ni uruganda rujejwe marketing, vente na distribution. Nibyo dukora, tukaba tudandaza ama produit. Aha ibi nibike mubonye ngaha biri ngaha, nayo ubundi ibintu byacu ni binini cyane. Hariho ibyo ibiri kuziko bitarasha, ariko hariho ibi nivyo biriko birakorwa muri uno mwanya. Pan Business Company kubera iki ihari,
nk'umuvisionnaire wayo yariyumviriye arabona yuko hariho aba entrepreneur benshi uno munsi bakora ibintu ejo bakabahombye bivanye nuko barakora ugasanga barakarikira canke baraharura amakudo production akaza kubona yungutse nk'ikintu akoze nk'akaji akabona aza kunguka 1000 akibagira yuko bizomusaba kuja kuyidandaza naho bikamusaba imodoka ibitoro abakozi baja kuyidandaza inyuma y'imyaka 2 ugasanga yamaze kugara ntatore aho vyapfiriye. Rero umuvisionnaire wayo yaravuze ati il faut que dufasha aba entrepreneur bo mu Burundi akoze iyi ji ntibimuvune nawe asubira kuza kuyamamaza aca aravuga ati reka nshireho ikintu kizoza gufasha abantu bariko baragira ubwigoro bahingura ibintu nshobore nanje kubaduza muri uko kumenyekanisha ibintu kubibatangira kubagirira publicity. Ivyo kandi ntibikorwa ku ba entrepreneur bo ngaha mu Burundi gusa nabo hanze twebwe turi pre gukorana nabo. Tukaba dusanzwe nka Palm Business Company dufise ama contact canke twishikira mu gihugu cose ahantu hose hari aba grossiste nabo bashikira abanyagihugu no kuvuga kuva kuri centre kugera hahandi epfo mu misozi peut-être twese tudashobora gushika. Nico gituma twebwe dufashe produit yawe tugiye kuyamamaza ntabwo badufise uko dushikira abantu bose kiretse ko ava yuko natwe dufata produit yawe natwe turabanza tukayiraba tukayihonja tukumviriza ukungene kameze. Nibaza yuko nk'umuntu wese yanyoye kuri yiji yumvise ko ari ji imeze neza y'akanovera kandi iri 100% naturel. Nkaba nongera kubabwira yuko twashimye no gukorana na Federation ya Basket siyo yonyene. Murumva yuko muri objectif canke mission yacu harimwo ikintu cyo kuduzanya hagati yacu, ari naco gituma twafashe ingingo yuko uno munsi uyu mujournaliste mubona turi kumwe ariwe ambassadeur media wa Palm Business Company tumurihira itike y'indege akagenda gushigikira urukino ruza kubera mu gihugu ca Tanzania. Ego ngiriye ko noca ndabashikiriza izi produit nizo dushimye kubereka uyu munsi nkuko twamaze kuba umuryango namwe murabibona ejo dushobora kubahamagara tubereka n'izindi produit. Uyu munsi turafise iyi flow juice ikoze mu musigati hamwe na gingembre. Ku bantu bazi akamaro k'umusigati nibaza yuko boyishingira intahe n'abayinyoye gusa batari baza akamaro k'umusigati. Nukuvuga umusigati uravura ibicurane ukavura inkorora n'ububabare bwo mu muhogo. Niwumva ubabara mu muhogo ugafata akakaji ibyo bizoba birangiye. Urongereza inguvu ku bantu nk'abapapa mu kugira amabanga mpuzabitsina. Ego unyoye akakaji nta kibazo uzogira kabisa, ndabatumiriye mwese kwa musanzwe muri ko murakana. Ego yongera inguvu kandi amafyigo umutima n'amaso. Aha benshi bakunda kuvuga ngo umuti ngo nta muti uryoha, mugabo ubu twabazaniye umuti uryoha n'uwe. Mumenyereye imiti myinshi irura mugabo umuti wo urasose. Rero ntimuze mubure kwihereza akakaji nakaji kameze neza. Turafise ipiripiri n'akazina kayo mucamo kumva niryoshe. Naho uba wabuze akayabaga ugafata akagapiripiri ukagashira mu ndya ugombuye. Mes chers amis, ntumenye ingene vyagenze uza gusanga ivyo kurya baguhaye bibaye bike. Rero
ndabatumiriye kuza murarya agapiripiri kitwa ryoshe. Abamaze kugahonja nibaza yuko mumaze kumva mwonshingira intahe. Nivyo ku ma produit twashimye kubaha uyu munsi. N'ayandi nababwiye ari mu nzira, nayo nyene nibaza yuko mudukundiye tuzobahamagara tubereke iyindi produit twazanye, kandi ndizeye yuko nta musi numwe Palm Business Company izigera ibahemukira ngo ibazanire ikintu kitameze neza. Ibintu byose tuzobazanira ni ibintu bizaba bimeze neza uhereye ku byo twabazaniye uyu munsi. Murakoze cyane kumbure reka ntangure shimira Imana yadufashije kuba turi hano muri kano kanya, ariko shimire n'umwe wese yagize uruhara kugira ngo tube turi ngaha, na cyane Palm Business Company. Shimire mwebwe bamenyesha makuru muri ngaha muri kano kanya, ndetse shimire n'abasanzwe barongoye igihugu ko yataho umutekano tuba twagize ngaha muri kano kanya. Bwa mbere ho nobanza nkanezererwa no kuba nicaye ngaha, ariko nezererwe nuko abamenyesha makuru b'inkino batangwe novuga ngo hariho intambwe bamaze kugerako, na cyane ko je nabyinjiyemo ufise abari imbere yanje, ariko maze kubyinjiramwo novuga ngo hari byagiye bihinduka, hari ibyo twagiye dufashanya n'abandi bamaze kumfasha bakancira inzira. Uno munsi nkaba ntanguye kuba ndiko ndakorana n'amakampani, na cyane mu buryo bwo kuyamenyekanisha, canke se mu buryo bwo bamenye ibintu byabo bimenyekana, akavuga ngo reka tubicishe ku bamenyesha makuru b'inkino. Ari nayo mpamvu novuga ngo ku bamenyesha makuru b'inkino bari ngaha novuga ngo ni gitsindo mwinjije, kandi ni gitsindo mugiziki, ni iteka kuri mwebwe, ntabwo ari iteka kuri jewe canke se umuryango wanje wonyene, na cyane umuryango mbarizwamwo wa sport. Hanyuma ntatevye nibaza uko biri kose bababwiye icyatuzindiwe no munsi, novuga ngo bampisemwe nkuko bari guhitamwe uwundi, mugo baravuga ngo bati kugira ngo ibyacu kugira ngo bishobore kumenyekana reka tubicishe kuri Papa Utamu, na cyane ko muri kino gihe novuga ngo ndi ku kivi, kuba ndi ku kivi mugabo so kubera jeje nyene ndafise yabo tuba turiko turakorana babimfashamwo. Me Palm Business Company kavuga ngo iji kugira ngo Papa Utamu kijya gikorwa akora kibandanye kigenda neza. Rimwe rimwe mwamumva nanasibye no kubikazi nahora nsiba kubera iki nabuze ijwi gwasanga nasaraye. Murabizi Champions League ziriko ziraba, Europa League cyangse inkino zo ku mugabane wa Buraya zonga n'iza Afrika, ijwi hari gihe rihera kubera gutangaza ama match. Mugabo mwe yenoji byagiye bihinduka, abumvirije Euro ya 2020 mwarumvise itandukano ryari hari, sinigeze nsiba muri studio buri gihe ariko ndatangaza match, nta kindi cyabimfashamo ni no juice nariko ndanywa Fro Juice. Iba aba rero kuba biyumvire kino gikorwa novuga ngo ni mu buryo bwo kugira iki bwo kwerekana ko abamenyesha makuru bafise ibyo bashoboye, ariko banahimiriza n'abantu kugira iki kunywa neza no kunywa ibifisa akamaro, kuko urashobora kuburikura no munsi ukanywa ibintu bidafisa akamaro. Mu gihe rero unywa Fro Juice haba hari itandukanye uko bwabo babari zangwara zitandukanye ntarinze kugaruka ko muri kano kanya bagarutse ko, ariko zirahagarara cyane nk'abantu akunda gusarara mu muhogo, afise nkuko babivuze abantu bakubonda kuvuga ngo turwaye muri estoma, abantu usanga mu rugi wabo gasanga arataha mugabo bakavuga ngo n'umwana atashe kandi ari umuntu w'umugabo. Ivyo kuri Fro Juice iyo ikonsoma bigenda neza cyane. So amasezerano nayo tugiye kugirana na Palm Business Company, na amasezerano aza gufasha jewe mugafasha na Palm Business Company kugira iki kumenyekanisha iki kinyobwa cyabo, kumenyekanisha iyi piripiri ya Ryosha mu gihugu cyose, ndetse baye ngombwa tukagera no makungu uko igikorwa mfise muri mwanya. Mwumvise ko bavuga ko uno munsi ndi oblige kuja muri Tanzania. Singenda muri Tanzania ngiye kunywa za jiza ntarinda kuvuga ko no munsi sizo za twicaritse nga, kandi si nibaza mbingira ngo nanazibagiye uyu munsi ko biriko singenda nkonsoma iyi Fro Juice. Bisigura ngo no munsi tuvuye mu Burundi dufise intumbere yo kugira iki yo gukwiragiza kino kinyobwa cya Fro Juice, ndetse n'iyi piripiri yande ya Ryosha mu makungu. Ikindi novuga ni ikintu gikomeye cyane ngaha mu Burundi. Murazi ko turakora publicité, kandi mwese mwamuri kumurumviriza amaradi. Mugo publicité zo mu Burundi ngene zikorwa uzosanga zirimo amakosa menshi, ugasanga umuntu akaramenyekanisha ishuri mugabo ishuri mu kurimenyekanisha ugasanga hizemwe induru. Sishatse gukritika ababikora, mugabo imikorere tiko turakora ngo publicité dusanga twibaza ngo niho iri rentable, tuzaza kurindira rizito ugasanga ntibikunze. Uyu munsi rero kuvuga ngo duciye kubamenyesha makuru, duciye mu nkino, abantu ko bamaze kubona kari yo kari inzira nziza itari kirakoreshwa mu gihugu cy'u Burundi, kandi ari yo nzira ifise agaciro muri kino gihe. Nibaza ngo kumbure n'abandi bakora izi business cyangwa se bakora ibintu bafise bakora karakagohe kuri bo gutangura kubona ko iyo publicité bakwiye gukora inzira yo kuyikoreshamwo nabo kuyikoreshako. Ikindi novuga, murazi ko igihugu cy'u Burundi amaradiyo ntavuga mu hose, ariko
papa utamu cyangwa se uwundi arashobora kuba yogera hirya no hino bivanye nuko ibivuga murazi nka mu Burundi biri heshi kandi dutembera heshi dufise amakaranga mu turemerera kugenda igihugu nimba uyu munsi umunyarutana atarasanzwe zi Fro Joyce nkabangiye ku kibuga cyo mu Rutana nkabandiko ndihereza kino kinyobwa nibaza ko wari wese azobona hari hitandukaniro ninaza gutangaza match ya Musongati na Aigle Noir no muri weekend nkabandiko nangwa kino kinyobwa abantu bakumva ku radio ko hari hitandukaniro n'amajwi bari basanzwe bamenyereye wari wese azumva ko ari kino kinyobwa ico rero novuga muri rusange nuko abantu bari basanzwe babanwa n'ivyo abantu basanze banwa mugabo kunywa kanwa nabi navyo ni bibi abantu barafise ukumenyekanisha mugo kumenyekanisha ibyaho ukabimenyekanisha nabi ukamenya ntumenya aho ucisha ni bibi uno munsi twe turakora sport turakora ibiganiro bya sport ugasanga abantu barabyirengagiza mugo turashimira cyane Pam Business Company imaze kubona ko ari gikorwa gikomeye cyane na cyane ku gihugu ko sport iteza imbere mu madomene yose ngira ngo rero muri rusangi ubutumwa buhari nuko kumenyekanisha ibintu kunywa ndetse no kugira iki no gukora hariho ababigiramwe uruhara iyi Pam Business no munsi dufate ndavuye ngaha ko biri kose nzogaruka ninagaruka mugabo uyu munsi dufate kiri mu gisagara ca Bujumbura gusa nibaza ko mu cibitoke baraza kuronka umwanya wo kuyimenya kubera media cyane kubera umumenyesha makuru w'inkino no kubera mwebwe muri ngaha bisigura ngo babantu batumviriza radio mu cibitoke kubera radio zivuga harakarezi zitavugamwo zose par exemple je aho nakuriye nta radio yo mu gihugu cy'u Burundi numviriza radio zo mu bindi bihugu bisigura ngo uyu muntu araza kumenya kubera mwabicije kwizo mbuga ngurukana bumenyi cyangwa se zo mbuga hwaniro zanyu bino bikorwa bya Pam Business Company ndagomba rero mpamagarira abantu kumbure bagira ingufu zo gukonsoma cyangwa se zo kunywa kino kinyobwa cya Fro Joyce namwarije ko ari kinyobwa gihinguriwe ngaha mu Burundi dushigikira iby'iwacu twongere tumwe n'ibintu bitagira iki bitaza kutugirira nabi nize muri secondaire nize byo kuvura ikintu bita diabete ni ikintu cyangwa se ingwara y'igisukari n'ingwara hitana abantu gose ariko uyu munsi umuntu ashobora gukonsoma Fro Joyce kandi ari umuntu agize iki anywa ari umuntu w'umu diabetike koni asanzwe azwi bisigura ngo iki ni kinyobwa gishobora kunyobwa n'abantu bose utaravye ingwara usanzwe ufise cyangwa se ngendanwa canke utaravye imyaka urimo nagomba rero shimire cyane Pam Business Company kuba banyizigiye no munsi cyangwa se banyizeye nizera kuko biri kose baraza kubona itandukaniro y'ibiharuro cyane dufatira kuri statistique yaho bari bageze bongere babone ko ivyo bakoze mu gushigikira abamenyesha makuru b'inkino hari ico byagejeje ku gihugu ndetse no muri iyo company nagomba rero nongere shimire abamenyesha makuru muri rusangi binkino ariko nshimire n'abamenyesha makuru dukorana kuri radio Buja FM baramfashije mu cyane hari radio naciye ko nakoreye sishimye kuyivuga ko muri kano kanyi yaragize uruhara rukomeye cyane kugira mbe jewe nari umuganga ndaheba matricule cyangwa se ndava mu bitaro inja kumenyesha makuru w'inkino kubera ukuntu nabikunda uyu munsi bingejeje ahandi mugabo ndashimira ababigizemo uruhara bose ariko nshimire na cyane no company karabona ko ibi bintu biriko biratera imbere bakadushigikira zande za Pam Business Company ahubwo abarundi ndabahamagare gushigikira zino company cyangwa se zino societe babandanye bagira iki bakonsoma ivyabo cyangwa se bagura ibintu by'abo bantu bari made in Burundi bavyakorewe ngaha mu Burundi cyangwa bakora urudandaza mugo bakavuga ngo reka turucishe kuri bano bantu kugira ngo duteze imbere igihugu ndabashimiye rero cyane muri rusange shimire n'iyi company abarongozi bayo ndetse n'uburongozi bw'igihugu muri rusange bushigikira abantu bakahimiriza n'abantu gukora ivyabo no kwerekana impano z'abantu murakoze cyane. Merci tout un chacun pour la présence et pour cette invitation. Je vais vous présenter Pam Business Company. Je vais vous parler de Pam Business Company. Pam Business Company, c'est une société innovante qui s'occupe de la vente et du marketing et vente des produits. Nous vendons des produits des fois qui viennent de l'étranger. Nous assurons de promouvoir les produits des autres entreprises des fois et aussi il y a des produits qui sont faits ici au Burundi. C'est une entreprise qui est venue comme une réponse pour plusieurs entreprises commerciales en vue de promouvoir leurs produits. Il y avait beaucoup de gens qui avaient une difficulté pour vendre leurs produits, pour faire connaître leurs produits, parce que au-delà de produire, ils leur demandent, ils dépensaient beaucoup d'argent dans la communication, dans la publicité. Nous sommes venus comme une réponse
à ce point, parce que nous faisons la publicité et nous faisons en même temps le marketing et la vente de leurs produits. Aussi, nous avons la capacité d'atteindre non seulement les grossistes, mais aussi même les boutiquiers dans le pays. Pas seulement ici, au niveau de la capitale, mais nous entrons même dans le pays au fond et nous allons vers les plus... Non, il n'y a pas de petits, mais il y a les coins. On essaie de joindre tous les coins commerciaux pour faire arriver vos produits auprès de tout un chacun. Ainsi, nous faisons appel aux entreprises qui voudront faire connaître leurs produits et nous les appelons à nous contacter. Nous sommes prêts, nous avons la capacité de faciliter leur vente, de faciliter leur marketing, parce que nous avons le partenariat avec les médias. On fait connaître le produit, on fait passer à plusieurs reprises les publicités à la radio. Nous avons plus choisi la radio parce que c'est le média qui est pivot ici au Burundi, parce que même à l'intérieur du pays, à Burundi, il écoute vraiment la radio. Voilà, et nous n'avons pas oublié d'autres sortes de communication. Nous sommes sur les réseaux sociaux et nous sommes en partenariat avec plusieurs les TV. Voilà. Pour le moment, nous sommes ici avec un de nos produits. Nous avons Flow Juice. Voilà, Flow Juice, c'est un des produits. Et nous allons vendre le piment, c'est Diocha. Nous avons plusieurs, mais nous avons choisi les deux ici. En bref, en grosso modo, je peux essayer de montrer Flow Juice. Flow Juice, c'est un jus fait à base de gingembre et de canne à sucre. Et comme vous savez, dans la canne à sucre, il y a du sucre naturel, saccharose, donc, et il y a le calcium, potassium, phosphore. Donc, ça aide beaucoup à apporter l'énergie dans le corps. Ça fortifie encore votre corps. Donc, c'est très bon pour les sportifs. Et pour l'âge avancé aussi, nous vous assurons que ça ne vous donne pas des problèmes, ça ne vous cause pas des problèmes, mais plutôt c'est un remède. Je peux essayer de citer quelques maladies que ça vient diminuer, ça vient... par exemple, la rhume, la grippe, par exemple, les reins, par exemple, ça aide aussi pour la circulation du sang. Et voilà, ça aide aussi pour les maux d'estomac. Il ne faut pas avoir peur. Si tu as l'estomac, tu peux te dire que c'est le goût ou quoi. N'aie pas peur, ça diminue les maux d'estomac. Et ça guérit aussi les blessures d'estomac. Merci, c'est ça en bref. Merci pour la parole. Je vous remercie.